Aho dusabiye ko abakozi bo kubahiriza amasaha y'akazi gutonda kandi bagatonda bakongera bagakora bakaguma ku kazi bariko barakora. Haraciye amezi hafi abiri kandi kuva ico gihe twaciye dutangura kuza turabigenzura kugira turabe ko bikurikizwa, tubigenzura aha mu gisagara ca Bujumbura ariko no mu ntara hagati, ndetse haraciye amahinga abiri abakozi baserukira ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi mu ntara bariko babikora imisi yose, ku buryo imisi yose saa mbiri tuba turonse rapport, tuba turonse icegeranyo cerekana ngene akazi kariko karakorwa mu Burundi hose. Rero uno munsi twazindukiye ngaha mu gisagara ca Bujumbura, twaciye mu maserivisi menshi mu bisata vyinshi vy'akazi, hari abakozi ba leta, twasanze hariho vy'ukuri aho bitabira ako kamo isaha imwe n'inusu, abacerewe gushika saa mbiri bakaba bari ku kazi. Ariko rero hariho n'abo twasanze gushika isaha zine n'inusu bataratonda. Hariho ibisata bimwe bimwe vyanadutangaje, aho usanga umushefu ariwe yateza kubahimiriza, ugasanga ari mu batahura yuko gushika saa tanu umukozi ataratonda ari bisanzwe. Ivyo vyadutangaje kandi vyanatubabaje. Ahandi ugasanga baraza buke hariho n'ahatagira amaregistre, naho nyene ivyo reka kudutangaza kuko ni itegeko kandi iryo tegeko ryaratanzwe kandi bararizi. Rero muri rusangi akazi aho i Bujumbura gakorwa ku rugero rudashimishije. Mu ntara ku maraporo tumaze imisi turonka baragerageza, ariko naho nyene ntibirashimisha cane. Mugabo aho i Bujumbura kiretse amaserivisi nyene amwe make, twovuga nka sentere y'ubudandaji n'ukuri yadutangaje kandi yatunezereye. Ni kuvuga bandika batonze, bandika bagiye kuruhuka, bandika batashe, kandi ukabona yuko logiste zifashwe neza. Ariko hariho ayandi maserivisi atako vyifashe. Rero muri rusangi twokebura abanyabujumbura kuko imbona kazoza nziza cane igihugu cafashe cihaye, nukuri ntidushobora kuyishikako tudakoze. Nivyo baravuga ibibazo vyotuma badatonda, cane cane bakavuga ibitoro, ariko tuzi neza yuko ibitoro biboneka abantu bakoze. Tudashizemo inguvu ngo dukore, ahubwo tuzobandanya dusubira inyuma, ariko dukoze dutegerezwa gutera imbere. Rero ni umwitwarariko wategerezwa kuba uwa twese. Umukozi akamenya yuko yokora kugira n'impembo yiwe ayironke yayikoreye, hanyuma nejo ishobore no kwisununura kuko izokwisununura nuko bakoze. Ikindi cadutangaje canatubabaje aho twasanze urongoye igisata yihoreye, umukozi azi neza ko atariko arakora. Twagiye dufise inkuru kuko tugitanguye kumubaza kuri telefone ntiyigeze atubarira ko umuntu yagiye yahevye akazi, ariko yumvise ibibazo bimurembeje yaratubariye ko yahevye akazi. Tugiye rero twasanze ibyo twiketse ariko bimeze.
ni ukuvuga guhera mu kwezi k'11 umukozi atari ku kazi gushika isaha nta kintu na kimwe kigeze kiza iwacu kitumenyesha ko umushahara wohagarara. Urumva ko ari gusesagura, ari ubusuma ku butunzi bw'igihugu. Rero tuvuyeyo dutegetse ko ubwo nyene ibikenewe vyokorwa kugira umushahara uhagarare, ariko kandi n'iyo mishahara yasohotse iteza kurihwa, tuzoteza kumenya uwiriha, kuko ivyo byo twashikije yuko umukoresha aretse amahera akabasohoka kandi umuntu azi neza ko atari kurakora. Twavuze yuko imbere yo kuja kurondera uwo ntituzoza kumusanga iburaya ngo tumuronke, iyo yagiye bavuze tuzoyaka uwateza kubikora, kuko igihugu giteza gukingirwa kandi gakingirwa na twese. Rero tuboneho akaryo dukebure abarongoye ibisata yuko umwanya n'umwanya ku mwanya bateza kutubarira bakamenyesha ikitagenda ku mukozi uyu canke uriya, kugira leta ntigume isesagura amahera ku bantu batariko barakora kandi ifise abo yizeye yahaye amabanga kugira babibere ijisho. Murakoze.